Ti mukundwa uri kurankurikira kuri imbonesha kure y'ubutumwa bwiza bw'amahoro ndakuramukije amahoro y'Imana. Uyu uri kurakurikira ni Pasiteri Nduruse Julien, missionnaire arangurira ubutumwa mu gihugu ca Kenya, aho ishengero rya Pentecote y'Ikarama ryatanguje ubutumwa bwiza bwo kwigisha abantu kugira ngo bave mu vyaha. Aha turi ni Karama, nkaba nari nipfuje kuguha ubutumwa bugufi cane bwo gufasha, kandi nkaba nari ngufitiye iganuke rivuga ngo kwizigira Uhoraho bifise ikimazi. Ijambo ngiye kugusomera riri mu Zaburi 125 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, aho umuri Dawudi yaririmbye Zaburi ivuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Nshuti mukundwa uri kurankurikira, ubutumwa bwiza ndiko ndakubwira nubwo kuguhamagarira guhinduka kugira ngo wizigire cyane Uhoraho. Uko abizigiye Uhoraho wameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, kandi nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu ngo niko Uhoraho akikije abantu biwe. Nagira ndakubwire yuko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none kugeza ibihe bidashira, kuko na Yerusalemu yashize hagati y'imisozi indwi. Nkuko yashize hagati y'imisozi indwi, niko natwe yadushize hagati y'amaboko yiwe, kugira ngo abamwizigira bose bazokwame bashimangiye kandi bazokwame ntibazohugumbe. Ndakwifurije mwene data kwizigira Uhoraho bifise ikimazi kinini cyane. Abamwizigira uhereye kera yarabahemvye. Eheraba Enoke yagendanye n'Imana imyaka irenga 300 iraheze imujana mu ijuru adaciye mu rupfu. Eheraba Eliya yajanywe n'ifarasi y'agashururu ku muriro araduga. Eheraba Daniyeli mu bwoko bw'intambwe Imana yaramuzitiriye. Eheraba ba Meshaki na Shadraki na Abedenego ingene Imana yabazitiriye ikabasanga muri ryatanuro ry'umuriro ikabakiza uko bari bamwizigiye. Nawe wizigira Uhoraho, ni wamwizigira azokugwanira intambara. Turi mu ntambara nyinshi, intambara zitandukanye. Umukristo wese ari mu ntambara, umuntu wese ari mu ntambara, kandi Bibiliya tubwira ngo umuntu wese ari muri iyi si yama ariko aragwana, ariko Imana yatwemereye ibigwanisho. Ndakwinginze mwene data ngo utore ibigwanishwa Imana yaduhaye, wambara icuma gikingira gikiriza kugira ngo ya myame yawe mu bintigushikire, aho niho uzoshobora kunesha. Ndakwinginze mwene data unyumviriza kugira ngo ubutumwa ubwakire, hanyuma wihano uhinduke, kandi niwahinduka bizogufasha, uzohindura benshi kandi uzozigamwa nkuko vyashikiye Dawudi akagwana na Goliyati akamunesha. Nawe ntuzoburiga ibigatanya ugwana navyo ukabinesha, hanyuma ukaronka intsinzi. Ndakwifurije intsinzi aho wakiriye ijambo ry'Imana, uce usenga uvuga ati data ndakwakiriye mu mutima wanje kandi ndakwingize ngumpa intsinzi. Uyu rero mwayiko muravugana ni Pasiteri Nduruse Julien, missionnaire akorera mu gihugu ca Kenya. Nimero ya telefone ni 69 11 25 50. Niwifuza kundondera uzocuca kuri iyo nimero nyene kuri WhatsApp. Imana iguhezagire.